أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حزب الله دخلت في حزب الله دخلت في حزب الله دخلت في حزب الله دخلت في حزب دخلت في حزب الله دخلت في حزب الله دخلت في امان الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحاميم عين سين قاف هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك صدق الله العلي العظيم. نعم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwa toa islamu mawari imana abani namwe nungekandi gushimira imana yo turamukije bazima dugihumeka imwemu z'abazima hariho benshi bitavye imana hariho benshi bari mu bitaro hariho benshi bagwaye hariho benshi bari mu gahinda ariko je na kwa musitiri mu munezero tubishimira imana kabisa yo yadushoboje kuryama tukavyuka amahoro ni iteka rinini cyane gose. Hama nibaze yuko benshi mu kurikana ibiganiro byacu kuri channel ya Dr. Swale Online TV tumaze gutanga inyigisho nyinshi, tumaze kuvuga ibimenyetso byinshi by'ingwara runaka, ariko nibangahe baturondera benshi maturondera kandi benshi turabakorera ibikorwa bya bakenda neza abana bakazariranje bangana babwira ikintu kimwe. Umuntu wese utore nimero yacu ya telefone iri kuri WhatsApp cyangwa iri kuri Ntuzeyi iri kuri YouTube ukaba uzi kuje kuturondera uze kuturondera uzi kuri serie, hapana kuza kudutesha umwanya, hapana kuza kuturondera muza mwiriza ngo muragwaye umeze ibini amahera imisi 3 ugasanga ibyo mwasabye ntabyo nkakurikiza ahahera imisi 3 uzasanga mwavuye ku murongo tubikeneye. Umuntu wese uzi yuko ukeneye kubona Dr. Swale, ukeneye kugira ngo agufashe akuvura agufashe, tora inimero yiwe uzi kuri serie kuko twebwe dukundana dutesha umwanya. Namara kunze kubivuga kici na keshi. Umuntu wese w'umugenzi wese uzi yuko ufise umugenzi wawe wanyu wawe umwana wawe cyangwa wanyu uvanya hano mubanga mu gihugu cy'Uburundi cyangwa hanze y'igihugu cy'Uburundi, ukaba uzi kumara nimero yacu ya telefone wanze mubwira ati yavuze ati ubwiye Dr. Swale nakuri ibyo gufina utore nimero ya telefone uzi yuko kenewe kumurondera umubwira ibizima keneye kuvugwa kugira ngo akurangure ibikorwa byawe kuko tuge turonderwa n'abantu benshi cyane gose. Nta maya dufise kuza gufata abantu batwitura amuna kaza vuga amajambo ngira ngo biba yuzuye ino nzu yose hama ukabura ugasanga gusanga nta kintu kibe kizima cyabayemo. Twebwe rero ntidushira imbere amajambo dushira imbere iki ibikorwa kuko batwitura ni benshi cyane. Utore nimero yacu uzi ico uyitoreye, utore nimero yacu uzi yuko uje kutondera wifuza kudukorera akazi, apana kuza kudutera inkuru. Nta maya dufise gutera inkuru kuko ino channel yacu ya Dr. Swale Online TV ntabwo ari channel yaba comedy, apana. Iyi channel iri kuri iki ijako ibiganiro bifise akamaro kuri uko twumviriza ku buzima bw'abandi no kuzaba bw'abantu bari hanze y'igihugu. Ubwo bonye rero muturondere mwiteguye neza. Kuri ubwo rero ukuntu maya no sarje tuvuga iki jini mahaba ninde? Jini mahaba kwanza jini gisigura iki? Noma nabivuze jini rivuye muri vuga ikintu kitabonekana. Jini ni uburozi kuko uburozi hari kuna kusanga uburozi bw'uko bwishi ukabyumva. Hari uburozi bw'amajini, uburozi bw'imizimu, uburozi nyine bw'ibintu bigiye gusanzwe nyine. Uno munsi tuvuga kubyerekeye jini mahaba ninde? Mbe jini mahaba bari bwoko bungahe? Uno munsi tuzakuvuga jini mahaba bari mu bwoko bungahe? Bari bafise tuzakuvuga jini mahaba bari mu bwoko bushaka kuri ngahe? Kuri ubutatu. Hama ukurikira tuzovuga jini mahaba abandi ubundi bwoko biko hari ba jini mahaba bashaka kuri 5. Haro jini mahaba yitwa jini haro nukuvuga iki jini mahaba fisiki bafise imigwi 3. Haro umugwa wa jini mahaba yitwa ashqi. Uyu nagize kumuvuga keshi na keshi. Ashqi ni iki? Ashqi ni jini mahaba arafise ibimenyetso bimugaragaza.
uyu jini mahaba yitwa ashki keshi na keshi wewe ukuranyumviriza muntu ukuranyumviriza uri hanze igihugu cyangwa mu gihugu cyo Burundi cyangwa muri mu gihugu cyacu cyose ugenda guhereze inyigisho ndaguhereze igipimo cyiza ushobora kwipima ukimenya mbe wewe uwo bugwaye jini mahaba uyuhe jini mahaba ava mu bwoko ubuhe jini mahaba ashki keshi na keshi wewe ufise jini mahaba ashki ukunda kurota keshi na keshi ubona ko girante uriko urakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu muzinange uzi kunda ushaka kurota mu gihe umuntu ukunda ko ukora sambana na mwene wanyu so wanyu na nyukwanyu kina mama wawe nikuvuga wajya abantu ushaka gusanga uzi keshi na keshi jini mahaba y'umuntu usanga akunda kuza mu ishusho y'undi muntu ukabona umenga n'undi muntu akaza mu ishusho y'umukobwa ukunda gose ukabona umenga niwe kumbi uko asambana n'iki na jini cyangwa akaza mu ishusho ya mwene wanyu akaza mu ishusho ya so wanyu n'ibyo onye wewe muntu ukote indoto ubona uko asambana n'umuntu uzi nikuvuga iki wewe nikuvuga yuko ugakoroze ukuboje amahoro gutuma ibintu byawe bitagenda neza bisubira inyuma niki ni jini mahaba yitwa ashki wewe kuranyumviriza upfa gusinzira gatoyi wasinzira gatoka tubona uko asambana n'umuntu muri kate muzinanye n'umuntu w'umukobwa muzenga muri karate cyangwa umuntu w'umugenzi muzenga muri karate ukashobora ko asambana nawe ikiri kimisagaza yuko ufisiki jini ashki abazi guterera jini ashki kuko aje uko ari ko yaremwe ari kikakosha kumubona kuko ari abantu bagene mu ijoro barota kandi bakabona live kuunye nandi abantu yajyanye bijyanye nk'impene cyangwa kujya kwingurube zikirira ziko zijyanye uko oye nukuvikire mu cege kugira ngo ivyo gushaka ko kugira ngo abironke neza bisaba yuko aza akashagirane akahindura ishusho y'ujya muntu azi gukunda burya amajini baraza badukunda bo twa jini arazi wo ukuntu umukobwa ameze gute ukuntu umuhungu afite imeze gute ukundi iki niki barabizi nikuvikire nawe yamutse aje gukorera ikibi acaza muri ya shusho y'ujya muhungu ukunda cyangwa ujya mukobwa ukunda hama kawutona uko asambana kubona ukuntu umengo uragiye cyane gose n'ibyo onye uwo ninde ni jini mahaba yitwa ashki kigaragaza jini mahaba yitwa gute yitwa ashki hakaba n'jini mahaba yitwa Laili ni jini mahaba w'umugore ni jini mahaba yiki w'umugore ni jini mahaba wiki w'umugore uyu unya keshi na keshi wewe muntu ubujijwe amahoro usubijwe inyuma na jini mahaba yitwa ashki na jini mahaba yitwa Laili keshi na keshi ukunda guhura n'ibimenyetso ibi inyo ujya mu ijoro ukunda kurota ubona bagirante uriko uragirangura amanga yabo base niki n'umuntu utazi muntu ukunda kurota mu ijoro wasinziriye ukacubona neza bukuna ukatwana neza uko asambana n'umutazi ko nuko asambana no muntu umuhungu ntawuzi ubona umukobwa ntawuzi ko umukobwa asambana ushaka umuntu w'umukobwa akiri muto ushaka umuntu nakuze ushaka ari buguma ry'umugore ushaka ari buguma ry'umugabo nuko asambana naje mu joro ntajuzi keshi na keshi ni jini mahaba yitwa Laili ni kuvuga iki keshi na keshi ukunda kurota ubusambana n'umutazi ukabota nuko asambana ngo numubone wo muri abo maso ntushaka kumenya ari we uwo ninde ni jini mahaba yitwa Laili wo kuranyumviriza jini mahaba ni jini mubi cyane gose jini mahaba ubwoko hari ubwoko butanu mugabo kahongra kandi akagabugwamo ubwoko bubiri haro jini mahaba azi uburozi na jini mahaba atazi uburozi jini mahaba atazi uburozi ni jini mahaba gusa gukunda kaza gusanga aho uri gusa gutamana gusa akajaraza mugirane musambana gusa uyo mahaba yaje kwisifa yikukora bakunda gusambana gusanga umuntu ageni yambariye impuzu gusanga mwijunga tonda bisamuzo yambaye bamwambuye impuzu gahe umuntu akwaye impuzu kamubura cyangwa ngasanga agukundishije aguhinduye umugore wiwe hari abantu benshi ngakwisha gusanga amaze imyaka 10 ntarongogwa yarongoka cyahukana umusanga umuntu amaze imyaka 10 ntavyara yavyara umwana akacapfa ni kuvuga iki ubufise uwundi mugabo uvyarira ubufise uwundi ufitiye abana uwo ninde yitwa Laili akaca wundi jini mahaba agira gatatu wundi jini mahaba agira jini mahaba agira gatatu yitwa gute Ummul Murdam jini mahaba yitwa Ummul Murdam yundi jini mahaba wundi
mubi cyane gose mu buzima bwawe, mu buzima bwacu, mu buzima bw'abantu bose. Ubu ni ubwoko bw'amashitani bw'amajiri mpamba abantu bafise. Usanga umuntu hasenga, ugasanga umuntu nakivyara, bakazogana kazogira ibyo bagira wapi. Uyu ujazira mpamba arafise ngina kugwayo, arafise ngina kugwayo, arafise ngina ushobora kugira ni ushobora arafise inzira zo kumuvura, arafise ahantu ashobora gushobora ngo amuvure kugira ngo nkamukureyo. Ibintu byo birahari kuko kira ngo arayose ifise umuti wayo. Uyu rero mutwe ufise jini mpamba rero wese arafise ngina kugwayo. Ni kuvuga iki? Uyu Ummul Murdam ninde? Ni jini mahaba yitwa Ummul Murdam. Uyu ubunya kesha y'umufise ucugira kandi ucukunda kurota urukura kora imibonano mpuzabitsina, urukura sambana niki n'umuntu wawe wa hafi gose. Kurota ukasambana n'umuntu wa hafi gose, mbe ntagiye urarota ntagiye urashika ugasanga uko arota usambana na mama wawe, ntagiye bashika urota usambana na so wawe, ntagiye bashika urota usambana na musaza wawe, ntagiye bashika urota usambana na nyokorome. Uyo ninde? Ni jini mahaba yitwa Ummul Murdami. Umuntu kuna kwata zino ndoto aho uri hose, gerageza uturondera kirikare amazi atararinga inkombe. Uyo ni jini ubu ni ubwoko bw'amashitani mabi cyane gose. Wewe kunda ko tukwasambana na mama wawe imisi yose cyangwa so wanyu cyanye mushikawe, musazawe, nyokorome, abantu bahafishane gose. Iyi ni shitani yitwa jini mahaba yitwa Ummul Murdami. Akachabaho tabaka undi ko kugira kane, kachabaho jini mahaba yitwa Liyuni. Jini mahaba yitwa Liyuni. Uyu bwoko bwogira kane bwishana yitwa jini mahaba yitwa Liyuni ni ubwoko bwa jini mahaba uko babyumva. Kenshi na kenshi uyu mufise uzokunda kusanga uko arota ufashwe n'inzozi, urota wagira nti ubona ubona uzotubona umega haje ikintu kigufasha ku nguvu, kigutera grani gushaka gusambana kandi agufata ku nguvu. Abandi bose baraza gutegura ikintu magashije usanga kora kumasambana, mugube baza gufata ku nguvu kandi uragina ashana no guca inyuma. Urunti mabe yitwa Liyuni. Yitwa Liyuni. Kuri ubwo rero kuranyumviriza aho uri hose, uriga mu gihugu hagati, uruhanze y'igihugu, gerageza klikane channel yacu ya YouTube Dr. Swale Online TV, mugire sabone, mugire muhana partage nibi kugira ngo YouTube yacu ishobora gutera imbere, kugira ngo umurundi kaza hari hose ashoye kumenya ashobora gutabarikwa. Utiura consomatique uja muri Tanzania, uja muri Kenya, uja muri Uganda, uja mu Rwanda, kumbe ngaho usize abarundi bene wanyu ashobora gufasha ivyo bintu. Ugasanga birashituragira kwivuza hari ngo tuza gusanga dukize tikabura yihombeye mu bintu nk'ibyo usanga uhombye kabiri. Kuri ubwonye rero mugerageze mubandanye mwana zino link zacu, mwanya mugomba mwana n'ibiganiro byacu kugira ngo bibe byiza mu buzima bwanyu bwa misozi. Hama ikindi kinageye mvuge twagomba kuvuga yuko ikintu kirekeye abantu mukunda kuba mufise ibibazo. Abantu kushaka kuba mufise ibibazo byanyu ugasanga birananya kugira ngo ushaka kugira mushoboye kubitorera umuti bamushoboye kwifashamo. Nagire mvuge amazina amwe muno sikwanyumviriza ushaka kubura mu cyo hanze igihugu cy'u Burundi. Nijya ari wipfuza ikintu cyawe gukora, nijya ari uguma gukora ikintu cyawe, umwanya wajya wakora ikintu cyawe, mbe ugikorora baheye. Ndabibira akantu gato gusa mugabo simba umva ndakantu gato ndabibira kugira ngo kazuze karabafasha mu buzima bwanyu mu gihe mufise ikibazo. Muntu ufise ikibazo cy'amadeni, muntu ufise ikibazo cyo kutarongorwa, muntu ufise ikibazo cyo kutabyara, muntu ufise ikibazo cyo kubara mu nda, ibintu nk'ibyo onye. Ndabere ikintu kimwe ushobora kuri kwasaba Imana mugano umingeti niba ari kwarasenga, ushobora gusenga ndaba hehe kuno umwanya kumasengesho wanje dufatiya privé kuri bujewe. Hari ahantu ushobora gusenga nti uraba bivanye n'ubwoko bwawe na asile yako niki n'izina ryawe. Hama hariho abantu bafite amazina atangurwa na M na A, M, I,
K U. Umuntu ufite izina cyangwa ni udome A M I K U. N'abatoye abayitwa Amina, abayitwa Musa, abayitwa Ishaka, abayitwa Keri, abo bitwa abafite cyangwa na U sishoko baribo uwimana aba ankishi na keshi mbese keshi yo muko mwakora ikintu yamwikira mu biro aho mubyandiza mu isoko cyane ngani turavuga nuko ndavuga ko byerekeye uri nko ku kazi kugira akazi kagende neza mu isoko kukira aho korera bisaye kugira nte urabigira nte aba bantu kuvuga iki bafise iki ni asiliya bafise ubwoko bw'inuzegi bafise ubwoko bw'iki bw'imigisha yabo mugabo aye kishina keshi bisaye ko bagira nte bakakora ibintu byo bagira nte babikure barahe babira mu museruko dufate uciye nk'ahantu uri ku kazi ukadandaza bisaba yuko intebe yawe yo kwicara abahe mu buseruko uri mu biro intebe yawe irabishe irabahe mu buseruko kugira ngo cyamuri kwishuri nambwo mwana muri kurigisha intebe yawe yishire uyicare ko uyirabisha mu buseruko kugira ngo bigufasha kugira ngo wajye no kwigisha kugira ngo ibyo ukabisha kugira ngo bitahure neza bimenye neza kugira ngo bigende neza bigufasha mu gihe uri ku isoko kugira ngo uronke abakiriya benshi wunguke neza bigufasha mu gihe uri mu kazi kugira ngo boss agukundisha negose nubwo hari ibintu ushaka kumuntu bisaba yuko abaganga bashaka kugufasha kugira ngo ukazi kugire nte ukarambemo mbo hakacabaho n'abandi bantu bafise imigisha bava mu bwoko bw'inka hakacabaho ubwoko bw'inka n'akazaka n'ibindi abana bafise udome utangwa na D P H T X ni kuvuga iki abo bantu namburi mu biro namburi mu kazi namburi hehe ahantu hose uzoburi intebe yawe uzogire nte uzoyicarike uyirabishe mu bumanuko uzokwicara mu bumanuko bwaho hantu kuko ni ingufu zawe ni ingufu yawo ibiri apana kucafata urabona nka wewe abantu bafite amazina atangwa na D P H T X ni kuvuga iki abantu ingufu zawo ziri mu bumanuko tukaza gusanga umuntu akadandaza intebe yose yarayisha buseruko uzodandaza zizo grane zizomera ku menyo udandaza ho mataki na kimwe uzoshaka kubagize nti washikagiko kacabona wanda atangwa amazina atangwa na S O J na K ni kuvuga iki bano bantu intuzegi imigisha yabo umugisha w'abantu herere ingufu z'abantu ziherere hehe mu burengero nukuvuga iki harabo ngo seruko mu banuko uburengero mu buraruko abo bantu niho ingufu zabo ziherereye aho naciye kumwange gusa sanze kuvuga byinshi sanze kubakira kugira ngo nambo uri ku kazi nambo uri mu isoko umenye intebe yawe umenye zo kwicara namba office biro ukoreramo umenye no ushaka gutegura biro yange no ushaka kwicara neza mu biro kugira ngo ahantu ukorera kugira ngo bagukunda bukorera n'abantu bazara kwitura ku byinshi ibintu nk'ibyo onye kuri ubwonye rero ko turayibira gusa ntuzegi akabanga gatoyi ariko umane mu kwikanyo byacu kugira ngo mutwitire ku byinshi kugira ngo tubafashe nange abafashe natwebwe nabo mugende muhanahana amakuru ko tugufasha benshi kugira ngo abandi bazifuza kugira ngo badushikire kugira ngo badushikire atakira kigurage batubabwira ati basabwira ngo kugira ngo muri nimero Dr. Swale hitanga amahera na oya aho uzironka direct nimero yacu ni 68 53 908 canke 60 980 460 murakoze.